guhindura amanoti bisanzwe biri mu bushobozi bw'ibanki nkuru y'igihugu. Muri banki nkuru y'igihugu yavuga iti yaravuye mu itembera ry'abantu ariko arasirikira mu bantu bituma abura icyo bita circulation fiduciaire hors banque. Ivyo rero baba babibona urumva ni wa muco ro guhindura. Rero twaka tuti nubundi abakenewe rero ibi intuze iyo zo nyigisho kuko uwivya amahera bashaka kumana ngo nuko yatizurije uwivya amahera wese uko yabitse mu nzu hari uwayaguze ibintu byinshi ku bijanye n'amategeko n'ingene abantu bigishwa hari hakiri agahaza amahera mashasha sivuga ko atuzaniye ubundi butunzi aje gukora akazi kayandi yahora akora nta kizoba gihindutse gusa cyo ndiko ndavuga nuko nayo mahera arafise igiciro kugira uyazane bisaba amadolari urayakoresha hanze hama ikindi nuko tubona mbe kuba vuga ati abayafise banyegeje mbwa ntibarenze miliyoni 10 babankiye kuzizana bakayagira ubusa kugira zazi n'ince zishaze turigwe cyane zituriwe tuzihebye ntizaguzwa amahera izi zije zishasha ntiziguzwa amahera bigiye birabandanya hamwe umuntu yibikiye amahera yiwe aza kuyabura gutyo umengo nta kibaye aho kubera ko umuntu aba yararushe akayibikira atatekora ibimubuza uko yahindura gutyo barashobora kugwa mu mporero nje ituma leta rero biraba kuko ara barashobora kugwa mu mporero bararushe atategeko ribabuza kuyabika mu nzu ugasanga bariko baragwa mu mporero kuko ababitsa amahera mu nzu bose sabasuma hari abantu n'imitaye yabo yo bihombi agahera azero ico ni kibazo ugasanga yararushe aguye mu mporero y'ubundi yayivye bariko bararondera babigira kugira barondere ngo wayivye wayabitse nawe atayivye baraguye mu mporero tubamenye gute nuko ibijanye no kugwanya igiturire bija ahagaragara hakajaho amategeko hakajaho inzego zibishoboye ayo mategeko sabuza ivyo vya prevention kuza baragira ikintu amategeko batayakosoye bashaka kuza baragwisha abantu mu mporero